Ras mu muryango w'abarasta kuvuga yuko Rastafari yoba yavukiye he origine imizi ya Rastafari kuko maze kumva ko ari kacu cyangwa culture y'ahantu ni kuvuga haba hari ahantu ari uwo mugenzo Rastafari yavuye he. Bon, iyo novuga ko ari mu ya Rasta yavukiye mu bindi bihugu vya Amerika biriya bari baratwayemo abantu bavuye muri Afrika igihe babatwara mu mato igihe epoque ya esclavage ni ukuvuga bagiye benshi bari abantu bica bwenge bajya batwaye bari n'abantu bakomeye hanyuma abashoboye gushika kubera Imana nyene ariyo yari yabishatse kubateza gushika bagiye bafise spiritualité yabo ukwemera bakuye muri Afrika kandi bari bibitse ko ari abantu ijya periode bayikonsidera nka kuja habaye exode y'Abayisrael bana bategeza kugumana imico yabo n'akaranga kabo barabigumanye hanyuma haragera igihe imico yabo irahura n'imico sinovuga ko yahuye n'imico yo muri Afrika kubera ariyo n'ubundi nabo bagiye bazi ariko kubera bari baragiye hariho byinshi bagiye baratakaza kubera baratakaje abantu benshi ni kuvuga umunsi umwe umuntu w'incabwenge yitwa Marcus Garvey yarameze nk'umuntu abafasha mu kwemera kwabo arababwira ko muri Afrika hari umwami agiye kuja ku butegetsi kandi bazorabe niwe azobaje gutuma baba imbere urabibona bari baragiye nk'abayesclave bari bababaye ntibabone ikintu kizoza kuba umucunguzi kwa hanyuma rero muri ico gihe bishitse abivuze gutyo umwami Haile Selassie Ier acaraja kuri trône muri Ethiopia umva vyabaye ibintu bisa hanyuma no mu nyuma Haile Selassie yaragiye kubatemberera hariya agiyeyo araraba ivyo bareklama araraba ngene bamufata nk'umwana w'Imana urayibona araraba ngene bamufata nk'Imana ahubwo iri mu bantu sivyo nawe ntiyabibemereye cane mugabo ico yakoze yarabafashije aca abazanira abantu b'idini turuka muri Ethiopia Orthodox muri Ethiopia ni yabonye ko aba bantu akwiye kubafasha mu mitima ko abazanira abo bantu babafasha mu kwemera kwa Ethiopia sivyo kuvuga iyo connection rero nibaza ko ariho havuye iyo muvuna y'abarasta n'ingene bemera bumva n'izina rya Haile Selassie kandi ivyo bintu nibaza ko natwe twese abanyafrika naho tutagiye hariya natwe birafise ico turafitaniye isano Ras Roshero hari abantu bibaza yuko abarasta uko bababona bakabona dreadlocks zimaze imyaka 25 akenshi bakunda kunaririza cyane yuko hari abantu usanga bafise dread zitari black benshi bagatangura kujije bavuga ati peut-être abantu bafise dread cyambere nta suku baba bafise imishatsi yabo ntibayoza ivyo bica binakurikirana nuko ugiye nk'ahantu bataguha icubahiro baravye ingene usa ariko nkibaza nti bega abarasta baragenda gusaba umugeni bakavuga bati ndagiye gusaba umugeni ndakijaniraye no ko mbega wewe Roshero Ras ja Rastafari urafise umugore je nta mugore fise kubera iki ufise imyaka ingahe Roshero? imyaka 38 kubera iki ntiharagira kuza n'umugore canke no je ndondera umugore w'umurasta ndashaka kuvyumva kumwe ashaka kubaha dread zanje ashaka no kugira dread gashobora kuba ni ngombwa nawe agire dread ngombwa nawe agire dread ngo atazigize cyazimwa kwanje cyazimwa ko niye njoro kwa ko nazifise
yozikura ko n'abazifite no kuvuga uwo muntu rero ntawe urabona kugeza ino saha ku myaka 38 hamwe tuboneka byoherera ikibazo kwihangana azoneka bazatsinda numva je shaka umurasta kabisa nta mwige muraje kubwira uti bijye bimeze bakubwiye ati byari byo mugabo ubanze gukura kwa dread hari abamaze kubikubwira je babwiye yuko ababiri bose tiwe tujyanye usanga iyo mishatsi yose nayo naje gacambira cyangwa nawe yakoze bayabwira nko naje cyo nosaba kumubaza acha binyibwirira hakikana kimubaza ati we kwera akunda Rasta uraje twobana kweri nabo n'umwana tuvyara kabarasta kabarasta bari umuryango w'abarasta hama ikindi kibazo ndaza kwibabaza mwese reka ariko mpere kuri wowe nyene na Rasta Gideon ndaza kumushobora kukimugarukana ko agica kitubwiye ko abarasta na marijuana cannabis canke itabi bihuriye hehe hari sano bifitaniye umuryango w'abarasta na marijuana ganja planta nkuko bagyita bitaniye isano irihe kwa nka je naho ndiko ndigiye bambonye abona kumenga jenda bitari nano auto bazakana isano na Rasta dread nawe ni batajufise bafite umugenzi w'Rasta dread zigera inde nta ganja naho umuhiki nta ganja oya ariko abantu bose kibaza gorariki ni Rasta fahari no kuvuga rero yuko dread n'itabi tabi dread ni ganja tabi cyane bagize tabi abarasta ntibagende supermatch ijya ntibajya abarasta ntibagende bemeriri abarasta yari yarafise kotine yice abantu ganja planta bari ganja ni meditation ya Rasta kubwa urabona nyine yuko atacu bitwaye banje kuva ntangura kwa Rasta ntabwo ndagira n'umuhungu bari bose twabaye nta muntu ufite navugana nabi ntawe natwaye ikintu ntawe nashwaniye urumva ntaje ntangwane novuga ati byaranzaniye kwa Rasta je kuba ndi Rasta ahubwo ndashimira Imana Rasta Gideon marijuana ganja planta n'abarasta hari aho bihuriye biraho kubera iyo plante uvuga plante naturelle abarasta nabo ni abanaturaliste bari difference bivuze ariko mu bihaye ibintu byinshi biri natural kubera iki mwahisemo ganja planta mu bi plante byose bihari naturelle kubera iki mwahisemo ganja planta twebwe niko bimeze twebwe nta na kimwe twebwe twabisanze gutyo turabitahura utabitahuye n'akazi kiwe bifata kwiwe mugabo none mwibaza ko ari kubera iki hariho ibihugu bimwe bimwe ganja barifata nk'ikiyobyabwenge ubu biriko birahinduka mugabo birahari ari tutirengagije no ngaha mu gihugu iwacu nibaza ko ari kubera iki mbabona yuko bitari ngombwa ko ari bikije mu bintu biyamiriza cyane ico kibazo kibaza bonyine jewe umbajije igituma ndayitorera gusigurira mugabo umbajije igituma bayigwanya nahura ikintu Imana yaremye ngene coba ikintu cikosa kandi gishobora kuvura abantu kirabavura vraiment urabibona ku basuma safu baravyerekana ikindi ndagikundira no kubera n'abagifima vraiment ntibaba aggressive n'abantu baba bitonze bitekerereza utagiye kwibivanga n'ibindi n'akazi kawe ayabaye nk'amayoga bagaca baza kubibeshera ariko je conzi hari umusisi umwe ariko arateganya niwe yanjoye yavuze ati unyoye se uca wisinzirira none wumva ari ingorane ku bwanyu rero muvuga muti ganja birafise ikintu bimaze mu buzima bw'umuntu haba no mu magara y'abantu uko mwabivuze roshero yego kwisi yose ganja ni kwisi yose batagura kimwe gitaba mu ganja cyangwa urumva n'umuti wumva wakubwira yuko
sinzi akavido nigeze kubona muri Kenya mu perezida waho ariko aravuga umushinga amateka ariko aravuga ati mwanyaje ngene nukuri gutegezwa kurima yari umushinga amateka bari muri amashinga amateka yaravuze ijambo avuga ko bategeza kurima ganje kubera irimo amahera menshi yarababwiye yarasiguye za rozoto za ahantu bayishorera ahantu hakorwa imiti ko 80% ari cannabis kandi igurwa amahera menshi sana nuko umugenzi waje atari ngaha nawe yabikwiyereka yawe wacu ubibona yaca bikwereka aribonye ariko bariko bavuga ati bararikomya mu nyuma akivuga ati je mimi nakuja kwa ajili ya banki baricheka wote bose bace batwengera amashinga amateka bose bace batwengera mugaheje kuvuga kuna amashinga amateka cyavuga ati dukeneye abantu nkamwe yebwe muzane ivyiyumviro bishasha bandi batari bazi ubwo bwa mbere batamwe gutwenga yabwiye ati ndeba tegezwa kuyirima tihone baje gusaba ifashanyo muri bya bihugu biririma baguha yavuye muri iyo banki bizoreka kuyitora gufasha tihone ibintu birimo amahera menshi n'umunyagirwa yirima avasa yamuhimbere kubwawe rero ugerageje kubiraba umuryango wa Rastafari reka tuvuge hano mu gihugu wacu ciza cyo Burundi ubona umuryango wa Rastafari bawufata gute muri societe ndundi mu kibano c'abarundi ko bishakiye n'umva Rasta babona ko umenga ntibari kumwe nabo bakamufata bakibaza ngo ni musuma Rasta ngo umuntu ngo umwicaye ubwo sivyo barabesha Rasta man nta bintu vy'ubwicanyi vy'ubusuma vyo gutwara ibintu vy'umuntu Rasta man one love n'umutima mwiza gukunda abantu kubaho neza n'abantu ntibifite nabi abandi bantu Gideon nkumbure tunarangiza kino gice ca mbere ca kino kiganiro muri couleur Rasta kenshi arakunze kugaruka aya mabara ndetse na black aya mabara asigura iki rimwe rimwe nkumbure kwajyo bon ayo mabara nakubwiye ko ibintu by'abarasta bifitaniye rezo na empire yo muri Ethiopia iyo ni drapo ya kera yo muri Ethiopia ya kera harimo n'intare hagati intare nzima pale muto nukuvuga origine yayo yavuye muri famille yo muri Israel y'abagabo n'abasalomo kubera ubwami bwo muri Ethiopia burafitanye relation nini cyane na burya bwami bwa Dawudi bwo muri Israel kubera umwamikazi Sheba Saba la reine de Saba yaragiye gutembera muri agiye kuramutsa umwami Salomo yari celebre muri kijya gihe hanyuma ni kuvuga yuko umwami Sheba yadutse mu nyuma aba umwe mu bagore ba Salomo ko Salomo yabyaye n'abagore benshi ni kuvuga rero bacabyarana Meneri Premier aho kuri dusigura kuri aya mabara yego bacabyarana Meneri Premier âge de 12 ans ibintu nk'ibyo byasabwa ko agenda gukurira kwa se ko se we ntiyaranariti nuko abaho mugabo nyina yaramupermisa aramuha n'abantu b'icabwenge bamuherekeza kugira agende kwa se kumuraba kuko yarabireklama nk'umwana wari we wese yakuze atabona akawiye aramutwara ni kuvuga mu vyo rero yuba yarajazanye harimo igitambara kiri mu masezerano y'ijya KANKE Jerusalem nyene peut-être secret by'ibwami yarajazanye siniko byo byari mu makani kuko akigenda nyina we yamusikiriye yarandasaba ko atogumayo yogaruka kuko agiyeyo se warariska nawe kumugira samuragwa ibijyaro yari yatwa ariko nyina we yamubwiye ati ndagukeneye kugaruka ngaha nawe yibaye n'igwaho sicyo
ukuvuga niho rero byaje bivuye origine iyo drapo yaje mu bintu yaje kwiba hanyuma ikiba idrapo ya Ethiopia kuva imyaka myinshi yabayeho Ethiopia uretse ko aya madrapo yari mu idrapo rya aya mabara ari mu idrapo rya Ethiopia rimwe rimwe rifise nta siguro rifise bon vert rivuga iryo rari ry'urwatsi rutoto rivuga isi Afrika hanyuma iyi jaune ivuga ubutunzi Afrika ifise bwo mu kuzimu inzahabu ibintu ubutunzi ifise sibyo iyo jaune hanyuma iyi rouge nayo ivuga amaraso y'abanyafrika nyene bahita kugira Afrika yabo bagakora Afrika yabo nyene bayizira kwa nuko insiguro muca makenzi okay tunarangiza rero Mumbe tuzobandanya tubaganira byinshi mu kubyerekeranye na culture ya Rastafari n'umuryango abantu benshi bawuhaye iyindi sura ariko nkumbure ugerageje kwegera abanyine byo abo bari mu muryango nyawo witwa w'abahasta bakakubwira ibihushanye n'ibyo abandi tarabahasta biyumvira urashobora kuba ufite dreadlocks utari mu Rasta urashobora kandi kuba uri mu Rasta ariko ata dreadlocks ufite ngira byinshi mwagiye murabyumva ibyo bagiye baradusigurira ibyo mbona nshaka ko duhereza ko kino kiyago cyo kuri uno munsi nk'uko tubona tubayagira n'ibindi ku bya reggae n'ibindi ni mu kindi gice kizokurikira ndabandanya kubabwira ati mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu mwebwe muri ko muratwumviriza muri kano kanya reka tugaruke kuri Ras Rochero ijambo twohereza ko kino gice ca mbere nkumbure wo ubutumwa woha abantu muri rusange ariko bwigarukana ko ukuntu mwotegerezwa kubana uko bokubona nuko nkumbure bakwiyumvira ko wowe wibaza byo bari nk'ibihe muri kano kanya ijambo n'uvuga ahubwo ko nawe bakwiye kuba barasa kuba Rasta n'umuntu mwiza Rasta kuba mwiyumvira ko yaba ari umuntu mubi Rasta si umuntu mubi Rasta ni umuntu mwiza kabisa uri mu Rasta ufite n'amahoro ku mutima wawe nta nabi wiyumvira umutima wawe utekanye ubona ushaka guteza abandi bantu ariko ushaka abazi guteza ukagerageza kubirinda reka yaba nyine usanga ingorane mu bantu nanaga bakuzanira ingorane abo muhuye muramukanya amahoro y'Imana nyine yego ni ibyo biranga umurasta jobless Rasta John ubutumwa ni bwawe nyine societe yindi atari ya Rastafari na societe ya Rastafari botegezwa kubana gute bon barabana ubunya sisibi abantu baratangiye gutahura kubera batahura gute batahura kubera natwe ntitwidekurasha karakteri yacu tugumana ya yindi urumva plus abantu babona akabona ngene atangorane mutera abandi barahavura bagatahura bakabona ko finama bya bintu mwe muri mwo birafite sens kubera bifise amacondition amacondition mabi bitemera ibintu byo usanga ababanyi batanguye kuba accept ababanyi ni naho bitangurira bajya nabo bavuga baba bavuga ivyo batazi ni nko kuwunya kuzanira igitabo ugatangura gukritika titre yacu kandi utaradisomera urabibona nka bene gutyo kubera wewe ushaka kubimenya biyegereze ubarabe urabe comportement yabo n'ingene bibereye sibyo hanyuma wowe uzovuge ivyo wabonye kandi kuvuga ivyo wumvise alright nuko niko abo bitwa barasta babivuga byinshi mwabyumvise ibyo twagiye turayaganira n'abagendeye nkuko mwagiye murabibona na ikiganiro tugihejeje amasaha y'iterembere ariko byabaye ngombwa yuko igikorwa cy'uno munsi ndagikora ndi kumwe n'abarasta bananyemerera n'abashimira cyane abantu b'umutima mwiza bananyakiriye baratuzimanye banaduhaye n'akaye ibindi byinshi tuzogenda turabiyaga kuko umuryango wa Rastafari mu Burundi urabona yuko ikibanza atari kinini ya cyane bafise urabibona hamwe hari ahantu biba ngombwa kubwiye bakubwiye turabanza ukure kwiyo mishatsi
nkuko babonye yuko hari abandi bantu mwabyumvise, hari abandi bantu bavuga yuko babonye dread bisigura itabi, ariko yabwiye ko hari umuntu afite mugenzi we wa roshero afise dread ariko atatabanwa. Ndabashimire, mugumane natwe mu bindi biganiro bigiye gukurikira. Ni tubona tubabwira ibintu na biriya. Uno munsi twashatse kuganira cyane kuco bita Rastafari n'umuryango, ni CANKE Culture Dreadlocks. Ngira mwabyumvise, musubire mubane natwe mu kindi kiganiro, abanyene so turi kumwe mu kindi gice kizokurikira. Jobless mite Sibo. Shalom, shalom. Yes,